Ikibazo gitoya kubakubaza gihagaze ku izina ry'umugwi no gukora komite verite reconciliation jemba igituma mutashyizemo justice ko niba ari ukumenya gusa ukuri mugabo ntari ubutungane buba numva ko kabura icyo kibazo mugabo kubaza none gihagaze ku izina ry'umugwi no gukora komite verite et reconciliation kwa il y a pas de justice ndi kuri yo Yves umwigisha abajenye mu gisaka cya Haute Études Commerciales de la faculté kuko ngarutse kuri presentation navuze ko hariho abasabye hariho video twabonye mudamu asaba ati bilansubize ibyaha ivyo nayanze amahera ari ku makonti yabaye sirisera hariho inzu hariho imodoka umva justice on va faire une autosuite niba ari donc kumenya ukuri hanyuma ukarekurira umuntu justice itarimo ushaka gusubizwa iby'iwabo hari ikintu ushobora kwihatira muri donc la commission et la façon de nous directeur académique no kuyigisha ashaka kwandishije kuri ibintu baje kugusangiza bihambaye cyane cyerekeye kahise igihugu cyacu kandi rero cyumpera ngaho nyene bavuze ibintu bihambaye cyane cy'uko twese twagira hamwe twabibonera hamwe yuko ako kahise kacu tutakize mu ishure kandi ntihenze n'abantu bari uno munsi ntigazubiga urumva yuko ibintu akanguhaza cyane kuja biga histoire y'Ubushinwa histoire y'Uburusiya histoire y'Allemagne ndabo tari kuriga kahise igihugu cawe kuko bagahaza gahambaye rero nshaka kubaza mbega muri severe canke ko mwegereye birambo cane vyerekeye inyigisho kuri ico ca kahise nyene yaba gushikirangana inyigisho canke iki hoba hariho itegekanijwe kugira ngo ako kahise kacu bashobore kuyigwa mu mashuri nk'uko n'akandi kandi tubyiga kuko ubwanje ngo biga iby'abandi babasha kumenya n'ibyo wacu kuko ivyo bitwubaka cyo ni ca mbere ca kabiri umugwi witwa umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi kuvyo mwatweretse turabona yuko kuvyerekeye kumenya ukuri tukuri intambwe birashimishije cyane mwatweretse ibinogo byinshi mwashoboye kubona byatabwa n'abantu mu ntara zitandukanye ko muri naho iwacu naho mutashitse ntunyana gushyiramo byose twagiye turakurikirana turabona yuko naho iwacu nyene bagiye murahaca mugatoraho ibinogo birashaka kubaza ucerekeye kunywanisha abantu mbega severe ikoresha uburyo bubuhe kugira ngo abo bantu bari kubanywanisha mu kukibaza ni ibyabaye mu Budagi twarabyigishijwe n'ubu biravugwa cyane kandi n'ubu bushakashatsi buracabandanya kuri ibyo nashaka kubaza yuko kumbura ubushakashatsi buzohabwa nabwo nyene mu Burundi buhabwa ikibanza kugira ngo kumbure bazokomplete severe jewe ikindi kibazo hanini nagomba gushikiriza ahubwo niciyumviro murabona mwebwe muracari mu mutoyi igihugu c'uri n'ahari gitoyi mu bikira cyose mumenye kuri bine vyagenze kubw'ibyo rero murabona iminsi ubitera igenda niko abantu bafite ukuri vy'ivyo vyacitse batera bazimangana batera bahera afite imyaka 70 bariho bacavuga afite imyaka 80 bariho bacavuga kandi afite ubwenge kubera ko mutoshobora guheza igihugu cyose munakuye nagomba abasaba n'abikuru muze murabe uburyo bw'umukura mu Bwongereza hanyuma mushike ku misozi yose mushingeho
imigwi yitirwa severe ubanje kwiyigisha ingene yokora kugira ngo abantu bave badukana bagwana mugabo baronderere inkuru bazitorongoze abantu bo mu bwoko bwose bariko bakorana bari hamwe bakuza abantu batandatu bakifana babwira gute mugabo bavuge ukuri kw'ivyabaye aho baherereye ari muri komine canke ari ku misozi mugabo utwo tubiruto tukahaba bakaba abakoresponda banyu kugira ngo muze mugende muhinyuza ibyo bakoze babikoze neza tubafishe cyane ukuri ugahita kumenyekana mu bice byose ko rufite mwamuze ibice bikeya. Nanjye nitwa Aminazi Benita. Ikibazo mfise gisa n'ikibazo cya mbere turiko turaraba ibyo mwatweretse nacibagije cyane igituma umubisevera utiyumviriye justice kubera turavye ibintu vyabaye twebwe turacari bato gabo kurabira umenga ni filime nyene ni ibintu biri nkave kubona rero abo bantu nimba bakiriho badashobora guhana nyene bakabana exemplaire kubera même si botemanya bakaruhuka imitima rero bibaza yuko ubwanje bohana ukuri yababaye nicyo kibazo nari mfise murakoze. Nitwa Terence Mugeni nkaba yagize ngaha nagomba kubaza ikibazo yonga cy'umukuru wacu aratubwira ngaha yavuze kucyerekeye inkomoko y'ikiyumviro cyo kugira jenoside. Iki kibazo rero kikaba gikomeye cyane kuko abantu bamwe barima bibaza ko ubwire baguyeyo haca amezi abiri bagasanga batugutse babigufatiye ibyo mwaduheretse aho novuga yuko inkomoko yoba iniguye novuga ko nk'inama yabereye Nyanzarake mu kwezi kwa gatanu 2022 yavuga icegeranyo mwavuze ko uwakigize atashoboye kwiyandikako aho yavuga ko babona ko abahutu bariko baragwira boragabanya kugira ngo ntibabe umugihugu cy'u Rwanda. Iyo komparezo yo kumera nk'umugihugu cy'u Rwanda mbega abatwara mu Rwanda aribo batwara no mu Burundi ubwo ntitwaga bisanga ari abarungitswe nk'abakoroni kugira ngo ntibagireshye ntiyabereye ahandi. Numva umengo hoba gukora kurondera imvo n'inkomoko kugira ngo kumbure ikiringa ibintu bizoga ibintu murakoze. Nubashimira cyane severe abakenza kuko impact by'ukuri twese twibaza zova muri kino gikorwa turabona ko ari positive kuko nk'uko muriko murabivuga sinzi ahanye dushobora kuba turi kumwe n'abantu bamaze gutembera muri bino bihugu by'akarere dufate nko mu Rwanda igihugu kivukanye ari nacyo gituma muri kera bakita Rwanda Burundi turafise kahise dusangiye. U Rwanda bwiye kuko ikintu cy'umutu n'umututsi mumenya ngira ngo niyo babyara nk'uko mariko murabivuga. Mu Rwanda hageze icyunamo hari abantu bacu bagenda kwimba bigera c'est la vérité. Rero nukuri nokeza ko ibikorwa uko biriko biragenda nta impact mbi nta kintu kigura abana abantu barabyakira barashobora kuvuga uko umuntu bavuga ati je narakoze iki naragize nte ubundi amubona wagikoreye wagikoze wagikorewe amubona umugabo ukabona bamwe babana ntagiye kumwihora mu ijoro nagize nte isigura ko mubisebere by'ukuri uriko urakora igikorwa kandi uriko urarisisa. Nabyo ndibaza akabazo none mugerageje gutohoza gato leta y'icyo gihe ko ariyo yabikoze yagerageza gute gukomvenka abantu bayifasha gukora kuko baje n'igisirikare hariho n'ibiki yabakomvenka gute kugira ngo bavuga ati reka naka tumitumenja yabibinjizamo gute kandi barabona ko umuntu ari umuntu nk'abandi kugira ngo
umuntu musanzwe mubana wibuke kuja kumuta mu kidogo leta yabakonvenza kuti ikindi novuga mugerageza mukaraba CV hariho abataba bafise contact zayo namwe muri abantu bikoramo twese turabantu bwabo ivyiyumviro biva mu bantu rero umuntu ushobora kuvuga ati kugira bino bintu bigenda ukuntu n'ukuntu reka ndabatere igiciro nenda gifise mushobora gushira rapporte de tout le monde les contacts zanyu nk'umurongo utari nk'awa telefone sinzi ko hari mumbabarire nk'umurongo utari nk'awa telefone ku buryo nk'umuntu wifuza gutera icyiyumviro cyangwa umuntu wifuza gushinga intare murabona hari igihe nyine mugenda muri chaque centimètre ya surface du Burundi rero utuntu dutoya dushobora kuyishaka naho ushobora kuvuga ati muri rusange twarabikoze ubwabo ugasanga akantu gatoya kofasha cyangwa kofasha izina hama ikindi muri ko muraraba objectif yihaye mukaraba resultat urabona by'ukuri ndumva muri ko muragerageza kuraba mugomba kuzoshika ku kunywanisha abarundi mugabo biciye mu kumenya ukuri tubanze tumenye ukuri yego tukura kumenya ibyabaye ukashinga intare hariho abariko bariyemerera ibyo bakoze hariho abariko bariyemera ibyo bakorewe none by'ukuri murabona ko le resultat surtout kunywanisha abarundi la réconciliation murabona ko iyo resultat murafise icyizere yuko muzoshika koko kunywanisha abarundi